Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV n'imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye kandi atandukanye aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano, aho andi mazina y'abandi basirikare baguye muri Kongo yatanguye kumenyekana, aho nyine ari abasoda bagomeje kubonera ku butaka bwa Kongo, abasoda b'u Burundi bariko barahura n'ingorane zikomeye cyane kubera ukuntu Perezida Evariste Ndayishimiye yasinye amasezerano y'ububeshi na leta ya Kongo, akayemerera nyine kujya irungikira abasoda, ariko abasoda b'abarundi bakaba ariko baragwa muri Kongo ku bwinshi kubera ko bariko baragera ku rubuga rw'intambara bari kumwe n'ingabo za Kongo ndetse n'insoresore za wazalendo, bakaza kwisanga abasoda ba Kongo bafise n'ibikoresho bihambaye babatanye urugamba, bigatuma M23 ibica ku bwinshi. Hari abasoda b'abarundi bamaze iminsi bicwa, ariko benshi cyane bakaba barishwe ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023, bakaba barishwe ku bwinshi. Ubu ngubu ibiziga byabo bikaba biriko biratahukanwa mu Burundi, abandi bakaba barabuzwe irengero, aho benshi bavuga ko nyine bagiye bagwa mu mashamba ya kure, ariko hakaba hari n'andi makuru yemeza neza ko ingabo z'u Burundi ziriko ziratinya gupfira ku rugamba, ziriko ziriyunga ku ngabo za M23 kuko nyine ziriko zirabona ko zahemukiwe na leta yabo, leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari amakuru adahumuriza kandi ateye ubwoba yerekana ingene abasoda b'u Burundi bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo bikureho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko abasoda nka bose bamaze kugumya amagabo, bariteguriye ko umwanya n'umwanya bahabwa itegeko bahita bakora ikintu gikomeye cyane cyo gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko hari akarwi k'abajenerali gakomeye cyane katariko kararonka kuri ayo mafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukura muri iyo ntambara, kavuze ko kagiye gukora ibishoboka byose kakifatanya n'abasoda bato bato kagakuraho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu donido ry'amakuru, wifuza kuzajya bo mu mbere bashyikirirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amazina y'abandi basirikare baguye muri Kongo yatanguye kumenyekana. Kugeza ubu ibitigiri n'amazina by'abasirikare b'u Burundi bahitanywe n'intambara yabaye ku wa mbere uheze ku igenekerezo rya 4 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 ntibiramenyekana neza, ntibaramenya amazina ntaramenyekana, ndetse n'abaguye muri iyo ntambara nyine yabaye hagati ya M23 na leta ya Kongo ndetse n'insoresore za wazalendo n'ingabo z'u Burundi ziriko zirafasha leta ya Kongo, ariko zikaba zitariko zirabyemera kuko n'abasoda b'u Burundi bariko barafatwa mpiri na M23. Leta y'u Burundi n'igisoda c'u Burundi ntikiriko kiremera ko izo ngabo ari izabo, mu gihe umunsi ku munsi mu Burundi hariko haratahukanwa ibisiga by'abasoda b'abarundi bariko baricwa na M23 mu rugamba nyine ruriko rurabera ku butaka bwa Kongo, aho M23 iriko irakora ibishoboka byose kugira ngo yivugane aba bayatatse, ariko bikarangira abasoda ba Kongo batanye urugamba ingabo z'u Burundi, bigatuma zihahonera ku bwinshi. Abasirikare bari muri Kongo bo bavuga gusa ko iyo ntambara itari yoroshe na gatoya, ko ariyo ya mbere yahitanye benshi. Ibitigiri twari tumaze kuronka ejo ku mugoroba byavuga abasirikare 13 bahisize ubuzima n'abandi 40 bakomeretse, mu gihe hari abandi benshi cyane batazwi irengero ryabo, ariko amakuru ariko aradushikira akavuga ko bamaze kwiyunga na M23, abandi bakaba ariko barajya
mu mitwe yitwaje ibigwanisho irwanya leta y'u Burundi kuko babona ko byagira inzira aho kugira ngo bapfire igihugu kitabaha iteka na gatoya kuko abasoda b'u Burundi nta gaciro bahabwa n'igisirikare ca Kongo ndetse n'igihugu ca Kongo kuko babafata nk'abacancuro nyine bariko barakorera amafaranga kuko murazi neza ko umusoda w'umurundi agiye kurwana muri Kongo aha leta ya Kongo itanga ibihumbi 5 by'amadolari ku musoda umwe ayo akaba ari amafaranga menshi ariko igitangaje kandi kinababaje nuko ayo mafaranga atigera abonwa n'abasoda ahubwo ajya mu mifuko y'akarwi gato cane karongoye igisirikare nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse na perezida Evariste Ndayishimiye. Ibitigiri twari tumaze kuronka ejo ku mugoroba byavuga abasirikare 16 basize ubuzima n'abandi 40 bakomeretse ariko nibyo byari ibiharuro by'imfatakibanza kubera hariho abatazwi iyo bari ndetse na benshi baguye mu mashamba. Twari tumaze kubaha amazina y'intwazangabo zibiri Majoro Onesphore Ndayiragije batazira Bigohe na Majoro Pascal Ngendakumana batazira Furaje baguye muri iyo ntambara. Imiryango imwe imwe yatumwe bimenyesheje ko abagenzi batanguye kubabikira ariko ko igisirikare kitarigera kiva mu gacerere ariko igisirikare cyo ntaco kirabwira imiryango kugira ngo abaryango bamenye nyine ibyashikiye abana babo ndetse na baserugo n'abaturanyi babo byose nyine bikaba ari ibintu biriko birashavuza abarundi batari bake bakabona ko ibintu biriko birakorwa na perezida Evariste Ndayishimiye ari ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje byerekana neza ko perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora kugeza igihugu cy'u Burundi. Abamaze kumenyekana ni Caporal Chef Clement Habyarimana ufise matricule 76010 HR 23 yavutse mu mwaka w'1983 ku mutumba wa Kinyinya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Clement Habyarimana yari yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri Rusama 2009 avuye muri Paripehutu Veneri. Uwa kabiri ni First Class Karasiye Hatungimana ufise matricule 809 HR 25 yavutse mu mwaka w'1993 ku mutumba wa Burengo muri komine Matongo intara ya Kayanza. Yari yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri 2015. Wa gatatu ni First Class Celsius Ndayikeza ufise matricule 83113 HR 2717 yavutse mu mwaka w'1998 ku mutumba wa Gisagara muri komine Gisagara intara Cankuzo. Yari yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi muri 2018. Uwa kane ni Edison Izombama ufise matricule 87825 HR 3956 yavutse mu mwaka w'1999 ku mutumba wa Ruhagarika muri 2021 niho nyine yinjiye igisoda. Yari amaze imyaka 2 gusa mu gisirikare ni nawe mu gisirikare akiri muto cyane mu bo twamenye bamaze guhitanwa n'intambara barimwo na M23. Intambara iriko irashavuza abasoda b'u Burundi babona ko batereranywe na leta yabo kandi kabona ko igihe cyari kigeze kugira ngo bakureho intwaro y'agahotoro ya CNDD imariye abasoda b'u Burundi muri Kongo aho bariko baricwa ku bwinshi ariko leta ikabandanya ihakana ko atamusoda numwe uriko ararwana na M23. Ibiriko birashavuza abasoda b'u Burundi bariko barajya ku rugamba bambaye umwambaro wa Kongo kandi bafise ibendera rya Kongo mu gihe barahiriye ko bagomba gucunga imbibi z'igihugu cabo c'amavukiro ciza c'u Burundi ariko bakaba ariko baricirwa mu gihugu kitanabaha iteka kitanabaha agaciro kibafata nk'abacengero. Imiryango yabuze irababazwa n'agacerere k'igisirikare c'u Burundi. Imiryango yabuze ibandanya gusaba ko igisirikare coza kiribuka iyo miryango. Birababaje kubona abasoda bapfa imiryango ikabikirwa n'imbuga ngurukana bumenyi igisirikare kikigumira mu gacerere. Hari aho haca iminsi myinshi igisoda ataco kivuze kandi imiryango iba yaramaze kuronka aya makuru maze imiryango ikaguma mu gahinda kuko utamenya neza icabaye. Ibiriko birashavuza abarundi batari bake bakabona ko ibi bintu biriko birakorwa
na Perezida Evariste Ndayishimiye byanze bikunze agomba kuzabyishura kuko ariko arahemukira igihugu ndetse n'abanyagihugu ku rugero rutarigera rukorwa n'undi mutegetsi wese yarongoye igihugu c'u Burundi. Hari aho haca iminsi myinshi igisoda ataco kivuze kandi imiryango iba yaramaze kuronka aya makuru, maze imiryango ikaguma mu gahinda ko kutamenya neza icabaye. Ahandi naho imiryango irabimenyeshwa biciye mu butumwa igisoda gisigaye kirungikana abajejwe intwaro kubera gitinya gushikira imiryango. Hari aho imiryango ibimenyeshwa ariko ntibwirwe iyo ikiziga kiri. Ikitavuzwe co ni ikijanye no kwitwararika ubuzima bw'abasigaye. Ibi ni ibintu bica intege abasirikare b'u Burundi basanzwe bariko baragwana intambara bavuga ko badatahura ico igamije mbere bakabona ko bagurishijwe kuri Kongo. Ibiriko birabatera agahinda gakomeye cane, akaba ariyo mpamvu nyine hari abasoda bariko bariyumvira gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye kuko babona ko ashaka gusambura igihugu. Turahojeje imiryango yabuze. Abomenya abandi basirikare bahitanywe n'iyi ntambara yo kuwa mbere botwandikira. Duhejeje kumva ko ibara ryasubiye kugwa uno munsi mu gace ka Mushaki muri Masisi ni muri Nord Kivu. Abasirikare b'u Burundi bagwaniye rwose muri ako gace birangira hafashwe. M23 iriko itangaza ku mbuga zayo ko hapfiriye abasoda benshi b'u Burundi, ariko nta makuru atomoye turaronka. Menya neza abakunze kumbaza nyine iby'abapfa ku Burundi ruhande, ndabibutse ko ibyo bitaturaba kuri no mbonesha kure ntitumuzokumva tuvuga abasoda ba Kongo abitwa wazalendo canke abasoda ba M23 bahitanwa n'iyo ntambara, kuko twebwe turiko turibanda ku basoda b'u Burundi bariko barahitanwa n'iyo ntambara, mu gihe leta y'u Burundi yo ibandanya ihakana ko ata musoda n'umwe w'umurundi ariko ararwana na M23, mu gihe bizwi neza ko hari n'abafashwe mpiri na M23, ariko igisoda ntikigire icyo gikora kugira ngo kigaruze izo ngabo zacyo, ahubwo kikabandanya kuvuga ko ari abasoda baburiwe irengero. Ibiriko birababaza imiryango yabo kumva igihugu kizi aho umusoda ari kandi yaragezeyo kubera abatwara igihugu babi, ariko bikarangira anafatiwe we ntibajye kumubohoza. Hakaba hari amakuru atarajya ahagaragara neza avuga ko hari abasoda nyine bariko bariyumvira kwihora Perezida Evariste Ndayishimiye bagakuraho intwaro y'agacinyizo, intwaro y'agahotoro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abanyagihugu. Ibyo byose bikaba bije nyine byiyongera ku njyane zikomeye cane zimaze igihe kitari gito ziri mu mugambwe uri ku butegetsi, aho benshi bavuga ko bari begereye umuhisi Petero Nkurunziza bashavujwe n'ingendo Perezida Evariste Ndayishimiye yihaye yo gufata ibintu byose mu minwe, kandi akaba ariko arazana impinduka zitangaje ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ariko amakuru ariko aradushikira aremeza ko umwanya n'umwanya hari abasoda bashobora gukora ikintu gikomeye cane gishobora gusiga gisambuye ubutegetsi bwa Gitega, aho nyine babona neza ko nibatagira ico bakora ngo bahagarike ibi biriko biraba mu gihugu bishobora gusiga bisambuye igisoda c'u Burundi ndetse n'igihugu c'u Burundi, kuko muri no minsi abasoda bariko baratoroka igisoda ku bwinshi, abandi bariko barafatwa bagapfungwa, abandi bari koherezwa muri Kongo, abadapfuye bari kujya kwiyunga na M23, abandi bakajya kwiyunga n'imitwe yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi. Akaba ariho haturutse icyumviro nyine cyo kugira ngo abasoda bahaguruke bashakire umuti ikibazo kiri mu gihugu, aho bafashe ingingo ihambaye cyane kandi iteye ubwoba yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ayo akaba ari amakuru nyine dukomeje gutohoza, turi buze kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma wifuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa co nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu nakagaruka, ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.